Iruhande y'urugo rwa Songoro Michel mukuru w'agacimbiri Muhana Mbogo neza na neza aho bita ku Gikuyo muri zone Muyira ya komine Kanyosha niho hashinzwe iryo bohero ridasanzwe ntariko hubakwa ibiro vy'umukuru w'agacimbiri bitaruzura ngo bitangure gukorerwamwo abakarikwa kujanwa muri ako gasho ni cane cane urwaruka kugira rero kugwe muri ako gasho wamaze gukingizwa n'amafaranga 50,000 uwo binaniranye uko yatanga ahamara imisi imbere yo kungururizwa ku gasho ka zone Muyira. Amakuru ava ku mutumba Kavumu avuga ko gushika uyu munsi hari abasore babiri bahafungiwe kuva ku munsi w'Imana mw'ijoro. Abariko aya makuru aremeza neza ko bava muri zone Ruyaga biketswe ko ubusuma. Abo gusa nibo abanyagihugu bemeza ko baba bafatiye ikirukuri naho nyene ku bwabo bafungiwe aho batategerezwa. Abandi baciye muri ako gasho n'abasore babiri bavukana n'uwitwa Mpawenimana Olivier kumwe na Nshuti y'Imana Abrahamu. Uyu wa nyuma mbere akaba ari umunyeshure yateshejwe ishure imisi ibiri yose. Iyo misoro ibiri rero amakuru ava ku Muyira avuga ko barekuwe ku munsi wa kabiri. Umuvyeyi wabo asanzwe ari ntaho nikora yabanje kwirukana amaguru aruma kugira aronke amafaranga 60,000 yabaye yaratanga kugira bamurekurira abana. Kubwayo makuru dukura ku Muyira se w'abahungu yoba yiyemeje ko yasigaye 40,000 agiye kuyahiga akazoyatanga abonetse. Iyo misoro rero nta kintu na kimwe yoba yari yakoze gituma ifungwa uretse ko kubwayo makuru bafashwe bakuwe aho boba bari biyicariye atanuwo bari yugwara. Songoro Michel mukuru w'agacimbiri Muhana Mbogo aremera ko aho hariko hubakwa ibiro vy'umukuru w'agacimbiri hari agasho gafungirwamwo abantu. We yemeza ko bahafungira abantu ivyifata kibanza, ibindi vyose avuga ko vyobazwa abapolisi. Uruganda rwa RPA rwarondeye inyamirama bikorera muri zone Muyira ariko tukaba tutashoboye kumuronka.